Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro kiri mu rukurikirane rw'inyigisho itara rya Cheikh Niyonizigiye. Ndabashimiye kuba muri ko murakurikirana kino kiganiro, nkaba nsaba Imana ngo ibandanye ivugana namwe, ibandanye ibigisha, ibandanye ibatumbereza mu murongo w'ubugombe bwayo. Ndagiye kubaganirira ku bice bibiri bigize igikorwa Yesu Kristo yatumye abamwizera. Murazi ko tumaze kukiganirako, kandi kubera ari igikorwa gikomeye, ni itegeko riruta yandi yadutumye, mu gifaransa bavyitira grande commission. Nico gituma ari vyiza ko tuvyitondera kugira ngo ntituzomuseruke mu maso tutakoze ivyo yadutumye. Murazi ko atawukora ivyo adatahura, rero kuvyiga tugasubira tukabiganira ni ivy'igiciro. N'ubu turasoma muri Matayo igice ca 28 kuva ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 20. Haravuga ngo, maze babigishwa 11 baje Galilaya ku musozi Yesu yabarangiye. Bamubonye baramusenga, ariko bamwe barakekeranya. Yesu arabegera arababwira ati, jewe nahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi, nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubabatiza mw'izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Umve, ndi kumwe namwe imisi yose gushitsa ku muhero w'isi. Imana ihabwe icubahiro kubw'aya majambo yayo. Nkuko rero nari mpejeje kubivuga, iki gikorwa Yesu yadutumye canke igikorwa Yesu yatumye ishengero canke abamwizera muri rusangi, kiragizwe n'ibice bibiri. Hariho igice cerekeye ivy'impwemu, hakaba n'igice cerekeye ibibonekera amaso, ivyo tubamwo mu buzima bwacu bwa misi yose. Igice cerekeye ivy'impwemu ni harya atuma bigisha kubatiza abizeye. Kubatiza abizeye bisigura yuko babwiwe ubutumwa maze bakabwakira, bagaheza bakihana, bagakizwa, bakakira agakiza, bagaheza bakabatizwa. Ico ni igikorwa cerekeye ubuzima bw'impwemu. Ahanini ico gikorwa gikorwa n'amashengero atandukanye, kigakorerwa mu nsengero canke hanze yazo, ariko kigakorwa n'amashengero. Niyo kidakorewe mu rusengero, kiba gikozwe mu buryo burimwo ukwitanga canke implication y'ishengero. Si ikintu umuntu ashobora kwaduka ngo agenda akore, niyo yokagikora arakeneye kugikorana n'ishengero kanaka. Uruhande rw'ibibonekera amaso ni harya avuga ngo mugende muhindure amahanga abigishwa. Amahanga kenshi ihanga usanga ari n'igihugu, bimwe bita etat nation mu gifaransa. Ijambo ihanga bisigura abantu basangiye kahise, bafise imico imwe, bavuga ururimi rumwe, bafise ukuntu biyumvamwo ko basangiye kahise, bakomoka hamwe, basangiye kubaho no gukira muri rusangi. Iyo tuvuze igihugu, kabara akarere abo bantu babamwo, usanga gifise n'urubibe, kikagira mbere n'ibimenyetso bikiranga nk'amadrapo n'ibindi. Iyo rero bavuze ihanga, kenshi usanga ihanga ari igihugu, ariko si igihe cose. Mugabo baba bashatse kuvuga abantu basangiye ahantu baba, biyumvanamwo nk'abari kumwe, nk'abagize umuryango umwe. Guhindura rero amahanga akaba bigishwa, bisaba guhindura ivyizerwa ayo mahanga agenderako mu buzima bw'abantu bayagize bwabo bwa misi yose, no mu bijanye n'inzego ziba zigize iryo hanga canke ico gihugu. Ibi rero murumva ko vyerekeye ubuzima mu bisata bitandukanye vy'ubuzima bw'ibihugu, ari ivy'indero, ari ivy'ubuvuzi, ari ivy'ubudandaji, ari ivy'uburimyi, ari ivy'uburongozi bw'intwaro n'ibindi n'ibindi. Kugira ngo ihanga rihinduke rimere nk'umwigishwa, bisaba yuko ivyizerwa vya Kristo binyengetera muri iryo hanga, bigahindura imibereho y'abarigize, maze bamaze guhinduka nabo bagahereza inzego zabo, inzego zigasigara zikora nk'izubaha Kristo, naho abazirimwo batoba bakijijwe. Iki gikorwa kirasa n'ikindi gikorwa twabonye mu ntango, mu biganiro vyarenganye, ca gikorwa Imana yatuma umuntu kuva ikimurema
kuganza ivyaremwe. Twarabonye ico bisigura, dusanga mu vy'ukuri ni ugutunganya ubuzima hano ku isi mu buryo butuma abantu baronka ivyankenerwa vya misi yose mu buzima bwabo, ariko kandi ivy'Imana yaremye bikingiwe. Ibi birafise ingaruka nyinshi cyane kandi vyinjira mu buzima mu buryo bushika kure mu bisata vyose vy'ubuzima. N'iri jambo ryo guhindura amahanga bigishwa, ugitondeye neza uza gusanga arico kimwe. Bisa nuko Imana yagarukanye rya tegeko yaha abo yaremye ikibarema, n'ubundi iravuga ngo mugende muvuge ubutumwa, abantu bakijijwe mubabatize, mubigishe gukora ivyo nabageze vyose, ariko ntimugarukiraho gusa, muhindure n'ibihugu murimwo, kugira ngo imico ikomoka mu kuri kuva ku Mana aba ariyo ihinduka urufatiro rw'ubuzima bw'ibihugu vyanyu. Hari rero ingorane yibonekeza cane. Iyo ngorane niyihe? Nuko ca gice ca mbere twavuga, ca gice cerekeye ubuzima bw'impwemu, usanga gishigwa imbere cane, kigahabwa inguvu cane, kigahabwa agaciro cane n'amashengero n'abakirisu muri rusangi, kurusha iki gikorwa ca kabiri cerekeye ubuzima bwa misi yose. Turi ahantu twumva ko ibikorwa vy'impwemu arivyo bikenewe gusa mu bwami bw'Imana. Ibi bikorwa umenga si ivy'impwemu, bimwe nari mpejeje kuvuga vyerekeye ubuzima n'imibereho y'igihugu, tukumva umenga ivyo bifise agaciro gato, washaka hari n'abumva umenga ntibona bikora. Ibikorwa vy'impwemu birubahwa cane, maze ivy'ubuzima bwa misi yose bigasuzugurwa. Abo twita abakozi b'Imana muri rusangi ni babandi bakora ibikorwa vyo mu rusengero. Mugabo uyu muntu atuvura iyo tugwaye, ntitwihuta kumva nayo ko ari umukozi w'Imana. Canke uyu muntu ariko aratanga ubumenyi mu mashure kugira ngo abana bave mu butamenya, ejo bazoshobore kuba abantu b'ikimazi mu buzima bw'igihugu, ntitwumva ko ariko arakora igikorwa c'Imana. Twumva ko ujya tubwira ubutumwa, ujya dusengera, ujya duhanura, ujya avugishwa, ujya aririmba mu rusengero, ari we ariko arakora igikorwa c'Imana. Rwa ruhande rwa mbere rw'itegeko rya Yesu, kuvuga ubutumwa abantu bakizera bakabatizwa, bya bikorwa vy'impwemu naherako nivyo vyahawe agaciro. Ibi bindi umenga ntibiri mu itegeko Yesu yaduhaye. Ariko rero uravye iki gikorwa Yesu yatumye abizera, kirimwo ibi bibiri kandi vyose bifise ikibanza cavyo, nta na kimwe gikwiye gusuzugurwa, nta gikwiye gushirwa ku ruhande. Reka ngaruke ku mvugo zerekana kuno gutandukanya ibintu, tukabibona mu buryo budasa nuko Yesu yabiduhaye. Muramaze kumva abantu bavuga ngo ibikorwa vya misi yose ndabikorera ku isoko kanaka, canke mwishirahamwe kanaka, canke mu bushikiranganje kanaka, canke ku ishure kanaka nko kumwigisha, ngo ariko ibikorwa vy'Imana ndabikorera mu ishengero ryitwa uku. Bya bindi akora ku munsi kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, ntiyumva ko ari ibikorwa vy'Imana, ntiyumva ko hari aho bihuriye n'ic'Imana imwitezeko. Ivyo yita ko ari ivy'Imana ni vya bindi vyo kuwa Mungu gusa, kuko womenga Imana iganje mu rusengero, ntiganje hajya ku isoko akorera, ntiganje hajya mu bushikiranganje akoreramwo, ntiganje hajya mu bitaro akoreramwo, ntiganje hajya ku ishure akoreramwo. Nkuko umenga Imana ntaco yamutumye hajya ahantu, ariko ahakora kugira ngo aronke ikimutunga gusa. Mugabe ivy'Imana vy'ukuri avyinjiramwo agiye ku rusengero. Kuronsa abantu ivyo bafungura, nimbura umudandaza, kuronsa abantu ivyambagwa, anaha ni kumudandaza, gufasha abantu kugira amagara meza, gufasha abantu kugira ubumenyi, aha ni kumwigisha, gufasha igihugu gukorera ku murongo mwiza. Ivyo ni ibikorwa vy'Imana, kuko biri muri rya tegeko Yesu yavuga ngo mwigisha amahanga, muhindura amahanga. Ugiye ukaba umwigisha mwiza, ugatuma abana bahinduka mu bwenge bwabo no mu mico yabo bakamera neza, ubufashije igihugu guhinduka. Ico ni igikorwa c'Imana. Ariko mu nkundire mbanze subira inyuma gato. Iyo tuvuze guhindura amahanga, ntibisigura guhindura abari mu mahanga, abari mu bihugu bose bakaba bakirisu. Mu bisanzwe kuba abakirisu bo mu gihugu abantu bose bakaba bakirisu, ico kintu ntigishoboka. Kubera iki? Kubera umuntu arafise uburenganzira bwo guhitamwo. Ni bose bumva ubutumwa, ariko si bose babwakira. Nabajya bavuga ngo babwakiriye, iyo ukurikiranye
ubuzima bwabo hari abo usanga bavyihenzeko canke bari bafise izindi nyungu batumbereye, ugasanga mu minsi mike barabivuyemwo. Nibisanzwe ko habaho abantu badakijijwe naho twovuga ubutumwa bose bakabwumva, kuko Imana yaratanze uburenganzira bwo guhitamwo, kandi ubwo burenganzira abantu barabukoresha, mbere bakanabukoresha nabi kubera kamere kabo, ariko kandi kubera igikorwa ca Satani. None rero guhindura amahanga akaba bigishwa ntibisigura ko bose baba bakirisu. Hariho inyigisho zabayeho muri kahise zasigura ko abantu bose bategezwa kuba bakirisu, maze bituma amareta akoresha inguvu kugira ngo ategeke abantu kuba bakirisu, bivamwo ubukozi bw'ikibi bwakorewe abatizera, abadafise ukwizera rukristo. Guhindura amahanga bisigura kuyahindura mu buryo bw'ivyizegwa, maze bigatuma abari muri ayo mahanga, abari muri ivyo bihugu babaho mu buryo buhwanye n'ic'ijambo ry'Imana rivuga. Ndabaha akarorero, twarabonye ko imico yose irimo ingorane kubera abayishinga ni abana b'abantu, ubwenge bwabo bwaratewe n'umugera w'icaha, ariko kandi na Satani arakora kugira ngo imico yacu ijemwo ibinyoma. Twarabonye nka hano mu gihugu iwacu nk'akarorero, hariho igihe kubesha umengana ubuhizi, iyo umuntu abeshe kugira ngo akwepe ingorane, hakaba n'igihe umuntu avuga ukuri tumubona nk'ikijuju kubera ivyo mu mico yacu nyene. Mugabo iyo usoma ijambo ry'Imana nta na hamwe ritwemerera kubesha, nta na hamwe ritwemerera ko kuvuga ukuri ari ubujuju. Nico gituma mu gihugu cacu rimwe na rimwe iyo wihweje ingorane zikunda kudushikira mu miryango, mbere no mu ntwaro no mu burongozi bw'amashirahamwe n'amashengero na leta, hari ingorane ziterwa n'uwo muco mubi wo kutavuga ukuri. Umuntu akiba mugabo agahakana karahira, ugasanga muri sentare baba muri zuguru kubera bibagora kumenya ukuri, kuko uwivye ntiyigera yemera ko yivye. Ugasanga umuntu arakora amakosa, aho kuyemanga akaraba ayatako, abantu bakadodoberezwa, bikadurumbanya ubuzima bw'abantu, abantu bagapfungwa barenganijwe, imiryango igasanzara kubera ikinyoma. Uzanye ukuri mu gihugu nk'ico, ukigisha abantu kuba imvuga kuri, naho batokizwa birafise ingaruka nziza ku gihugu cabo. Hanyuma ingaruka zibaye nziza, noneho bituma n'ijambo ry'Imana rihabwa agaciro, kuko iyo nyigisho y'ukuri ibizanywe n'ababandi bakiriye agakiza. Yesu yavuze ngo muri umuco n'umunyu w'isi. Iyo duhindutse maze tukigisha n'abandi guhinduka, imico ituranga igahinduka imico iranga igihugu, niho tuba dukoze neza igikorwa Yesu yadutumye. Murazi muri kino gihugu ko hari imico vy'ukuri iri mu kibazo, abahungu n'abakobwa ntibangana, ivyo biratuma haba akarenganyo gakorerwa abakobwa n'abagore, kandi tukabona umenga nibisanzwe kuko ari wo muco wacu. Ariko usubiye mu ijambo ry'Imana urabona ko twese Imana yaduhaye agashusho kayo, kandi turangana mu maso yayo. Twigishije igihugu cacu guhindura kikubakira kuri aka gashusho Imana yashize mu bakobwa no mu bahungu, mu bagore no mu bakobwa no mu bagabo, tuba tugifashije guhinduka. None rero Imana ntiyadutumye kuvuga ubutumwa gusa, ntiyadutumye gukora ibikorwa vy'impwemu gusa, yaranadutumye guhindura igihugu. Ivyo bintu biratugora kuko twarabisumbanishije, hari kimwe tubona ko gifise agaciro n'ikindi tubona ko kiri hasi. Ikibazo ni kubera iki ivyo bintu tutabibona neza nkuko Yesu yabivuze, bimwe tukumva umenga twobisuzugura, ibindi tukumva umenga twobiha agaciro kurusha bimwe vya mbere. Iki kibazo kirafise kahise, kirafise iyo caje kiva, nico gituma nashaka kukigarukiriza hano, nzokivuge mu kiganiro gikurikira. Imana ibahezagire, ikomeze kubigisha, mpwemu yera abandanya batahuza ibirengeye ivyo jewe nshoboye kubatahuza. Amen.